Nyacubahiro Vice Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba ari nawe arongoye umuryango ugize ubumwe bwa Afrika heje kwakira abashitsi abo nabo akaba ari intumwa zidasanzwe zirungitswe na mugenzi we umukuru w'igihugu ca Mauritania Nyenicubahiro Mohamed Ould Ghazouani. Abo bashitsi bakaba bari barongowe n'umushikiranganje asanzwe akurikirana ubunyamabanga bukuru bwa leta ya Mauritania, bona akaba yitwa nyakubahwa Lam Mokhtar. Akaba yaraherekejwe kandi n'abahanuzi bakuru umukuru w'igihugu ca Mauritania. Ubwo butumwa rero bwa mbere bwari ubutumwa bw'urukundo, ubutumwa bw'ubucuti, ubutumwa bw'icifuzo c'umukuru w'igihugu ca Mauritania co gutsimbataza imigenderanire, ubucuti, ubuvukanyi, eka no gushigikirana hagati y'igihugu ca Mauritania n'igihugu c'u Burundi. Na burya asanzwe ari ibihugu bisanzwe ari bigenzi kandi n'abakuru b'ibihugu babirongoye basanzwe ari abagenzi, aho bamaze kugaragaza icifuzo c'uko bojana mu iterambere ry'ibihugu barongoye. Ubugira kabiri bwari ubutumwa bwo gushikiriza Nyenicubahiro Vice Ndayishimiye ubwa mbere nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi, igihugu kigenzi, ariko kandi nk'umukuru w'umuryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika, bamushikiriza umukandida wa Mauritania aho ejo aho bukera hazoba guhiganwa ikibanza c'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ihurikiyemwe ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie. Iyo umukandida rero baje bamushikiriza ubuhizi bwiwe, baje kumushikiriza ubuhizi bwiwe kugira ngo nk'igihugu kigenzi kimushigikire, ariko kandi nk'urongoye umuryango munini uri mu bihugu vya Afrika vyose ashobore kushikana ijwi rya Mauritania kure, ariko kandi nk'urongoye umuryango w'ibihugu vyinshi vyose vya Afrika ashobora gushikana ijwi rya Mauritania kure kuri bagenzi we bakuru b'ibihugu bandi. Mu kiyago rero bagize umukuru w'igihugu c'u Burundi yabahaye ikaze, arabakirana igishika, nawe nyene yashimangira icifuzo c'uko Burundi bwiteguye gushikirana na Mauritania bijana mu gihugu mu kwiterambere, aho mbere bagarutse no kwiterambere rishimikiye ku mahoro na cane cane mu gace ka Sahel, aho umukuru w'igihugu ari intumwa idasanzwe kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruka muri ako karere. Yamwemereye rero yuko Burundi bwiteguye gufatana umugongo na Mauritania ubwa mbere kugira ngo bitsimbataze imigenderanire bijane mu iterambere. Ubugira kabiri kuvyerekeye uwo mukandida umukuru w'igihugu nawe nyene yabakiriye, ariko arashimangira kandi yuko we nk'umurongozi w'uwo muryango agiye kuganira n'abandi bakuru b'ibihugu kuko ashira imbere cane cane umukandida ahurijweko na benshi, umukandida afise ubuhizi bushobora kugirira akamaro Afrika yose, bushobora kugirira akamaro ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, akaba rero azoshira imbere ibiganiro n'abandi bakuru b'ibihugu kuyaga kugira ngo Afrika nk'ibihugu vya Afrika bishira inguvu hamwe ku mukandida umwe azoshira imbere inyungu z'umugabane wa Afrika, inyungu z'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Umukandida ashobora kurongora iryo shirahamwe, ivyamwa bikaboneka ku bene gihugu b'uwo muryango. Yabifurije rero kururanirwa umwanya bazoba bari hano i Burundi, arongera arashimira umukuru w'igihugu ca Mauritania ku cizere afitiye Uburundi kuko yabarungitse ko yizera ko Burundi bushoboye kubashigikira kandi bushoboye kubafasha gutera imbere, eka n'Uburundi nabwo nyene bukaba bwashize imbere gushigikirana kugira bushike ku iterambere n'ibindi bihugu.